Yesu nashimwe. Ndagomba ngo umuntu wese ari mu kino kibanza yugurura umutima. Yesu nashimwe. Yugurura umutima wo gutegera. Tumvishe Imana igomba. Ndafite ijambo ry'Imana riri mu isezerano risha zingurura bibiri mu gitabo cy'Abikorino ba kabiri. Paulo yandikiye Abikorino ba kabiri inimero y'igitabo na 206 igice c'indwi umurongo wa mbere, kandi no umurongo nyene mfise. Yesu nashimwe, nta wundi no yenda soma mu izina rya Yesu. Nuko bakundwa ko dufise ivyo byasezeranywe, twiyuhagire ubuhamane bwose bw'umubiri n'ubw'umutima, kubabera tugushikishe kubaha Imana. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Ndiko ndasenga nahawe iri jambo. Yesu nashimwe. Kwiyuhagira ubuhumane, koga tukoga neza. Yesu nashimwe. Uno munsi turi hano mu kino giterane. Birashoboka kuri mu giterane, birashoboka kuririmba, birashoboka mbere no kuvugisha. Cyari kintu ngomba mvuge, mumbabarire cyane, mumbabarire uza kuri niyo kategori cyangwa umukozi w'Imana ngomba mvuge ikintu kijanye no kuvugisha. Mumbabarire nimba ndabirimo naho nyine nta kuraje biranda. Uyu munsi umuntu ashaka kuvugisha, ashaka kwambere n'ukerekwa yere atubaha Imana. Yesu nashimwe. Atubaha iki? Ugasanga muri we yuzuyemo umururazi, yuzuyemo ubujyajya. Yesu nashimwe. Mwibarabara mwagwarukamwe biragoye, ibibarondera ni byinshi, bashaka kugenda. Hari abahungu, hari abapagani inomero imwe ngo Yesu nashimwe. Na cyane cyane je nakoze ikimotari, ndafise igihe nakoze ikimotari. Yesu nashimwe. Abamotari basanga abantu bafise ikibazo, bambabarire nimba barimo. Umumotari yabonye umukobwa ntamusiga ubu harambeshutse, mugahagara mwibarabara uri umuntu w'umugabo muri kumwe n'umwe n'umukobwa, nayo moto izoba yuzuye, we waragenda nawe ugasigara. Yesu nashimwe. Twiyuhagire neza rero. Yesu nashimwe. Mbega kurondera kwiki, mbega wariyuhagiye. Yesu nashimwe. Mbega umutima wawe ntuhumanye. Yesu nashimwe. Amen. Mu gihe umutima wawe udahumanye, iyo mpemu mbo umuntu ntashaka kukura kubona, ubu ufise ikikugera, ubu ufise marayika kurinda. Yesu nashimwe. Amen. Ndabasabiye guhumanuka sengero ry'Imana. Waruka rwose ruri hano guhumanuka, mwiyuhagire ubuhumane bwose. Ibi baronde hirya no hino by'ukuri muri mu gihe kibi, muri mu gihe kibi cyane, igihe Satani n'abadayimoni bahaguruka kugira ngo babeneshe ibanga. Yesu nashimwe. Mu gihe kirenganye cya 2005 umwigeme agiye kuba kugwiwe, wasanga umwigeme ameze neza, ariko abuje umunsi mu mabari byamaze kononekara kubera guhumana, kubera impemu mbi yo guhumana. Musenga Imana ibuzuze, ibaho ubushobozi bwo kunesha ubuhumane. Ubuhumane ukababemwo. Ego kugira ngo muze mushike ku byasezeranywe nande n'Imana. Imana afise ikintu yaguteguriye. Wa nkumi wa musore, hari isi Imana yaguteguriye, hari isi kugomba ko imbere. Ejo cyangwa hirya y'ejo ntuzi ibyo Imana yaguteguriye bizogushika. Yesu nagutabara, wame wirinda cyane, umenye uburyo uhagarara, umenye n'uburyo ugenda. Yesu natabara, wirinda ko karanda kabi ko guhumana mu izina rya Yesu. Ego umwami Yesu akugereremwo,
ego akugerere mu by'ukuri wumva ati ndafise inkomezi, wumva ati ndafise Yesu muri jewe, nawe unigera niyahagarara ati jewe nahonja bigaragara neza mwemu w'Imana arashobora kukwereka ati ugisha agamije niki. Yesu nashimye kuko niyaguheza akagutwara, niyaguhamagare mu iduka ryiwe nta kindi ahereza ko kugusaba inimero. Mbega iyo nimero yigusabiye iki? Ashaka kuhumana. Twinde cyane gwaruka shengero ry'Imana, Imana idufashe cyane natwe. Egome twihagire umumane bwose, ego kubabera tugushikishe kubaha Imana, twubaha Imana cyane. Umwigeme yubaha Imana ntabicigenze, umwigeme yubaha Imana kataye saa 2 saa 3 saa 4. Umwigeme yubaha Imana arumvira abavyeyi, arumvira impanuro, akumva impanuro z'abarongozi. Umwigeme yubaha Imana arishisha bugufi. Iyo mwemu w'Imana avuze akumva ijwi mu mutima rimurega, anyuka guca bugufi kuko ushaka kuvyirengeza kano kanya kumugoroba inzambi kavuka. Mbega woja hehe kandi warahumanye? Mbega nta vyimviro bibi biri muri wewe? Yesu nashimye. Mbega nta ngeso mbi zaguhumanisha?